Kuri wa 13 Munyonyo umwaka wa 2024 niho urumuri rw'amahoro rwashika mu gisagara ca Bujumbura ruvuye mu ntara ya Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yagwakiriye aho komine Mutimbuzi ihanira urubibe n'igisagara ca Bujumbura. Urwo rumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rugana zone ya Buyenzi ariko hubakwa ivuriro. Rukaba rwamurikiye ibikorwa byo kubaka umushinge w'uruzitiro rw'iryo vuriro ririko ryubakwa n'igisagara ca Bujumbura kibifashijwemo n'ikigega Fonike. Inyuma ya zone ya Buyenzi urwo rumuri rw'amahoro rwaciye rugana zone ya Gihosha kw'ishure shingiro rya Gihosha. Aho naho hakaba hariko hubakwa ishure rizoba rigeretse gatatu. Rukaba rero rwamurikiye ibikorwa bijanye no gucanga umusenyi n'isima aho bariko bubaka impome z'iryo shure. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yamenyesheje ko guhera kuri uno wa kane hazotanguzwa isekeza ryo gushariza igisagara. Mu kanya gaheze twaciye muri komine Mukaza aho twasanze abenegihugu bariko baribakira ivuriro ryubatswe n'igisagara ca Bujumbura na cane gifashijwemo na ryashirahamwe bita Fonike. Rero ibikorwa biriko biragenda neza nk'uko mubibona naha muri no komine nziza Ntahangwa aho abenegihugu n'abanyeshuri batavuye inyuma badasigaye twasanze nabo nyine bariko barakora ibikorwa rusange. Rero ibikorwa turiko turabikora muri antumbero kugira ngo tuzoshike muri ca gihugu ciza, igihugu muri 2040 igihugu kizoba cifashe ndetse kizoba kinateye imbere muri 2060. Ntigishobora gushika aho tutakuye amaboko mu mpuzu kugira ngo twiyubakire ivyacu na cane twigisha abana gukunda igihugu no gukunda ibikorwa. Nagomba ndabamenyeshe nyakuba mwaje murongoye uno mugwi udasanzwe ko aho bukera ejo kuwa kane turatangura gushariza igisagara nk'uko twagisharije duheruka kwakira umugwi wa Kolomesa waruje kugendera igihugu cy'u Burundi. Yari iteka ridasanzwe, igisagara cari gisukuye neza. Ubu rero tugomba turushirize ko kugira ngo kibe nyabagendwa koko, kandi muzovuge uko mwadusanze uko nyene icubahiro yararivumereye ati aho muzosanga hacafuye muzompera raporo, aho muzosanga hatekanye hasa neza muraduha raporo kugira ngo izo ndongozi zitagomba guha ahantu heza nazo nyene duheze tuzibogoze. Rero bene gihugu muri hano mumenye igihugu cubakwa na bene co, igisagara gisukugwa na bene co. Ntimuzogire ngo akamo mere de la ville dutera ngo nibazoza kubikora. Jewe narahawe itegeko nanje ndabategeka. Rero ugomba ko tujana tuzojana, utabigomba nawe naryame muhira toye twikorere. Mugabo nihagera gushariza imbere y'inzu yiwe amenye yuko tuzobikora nawe azoduha agahembo. Ndabasabe rero iyi nyubako turiko turakora turiko turubaka, murabona ko tuhaciye incuro zitari nke tuzana umuri w'amahoro. Nagomba rero gukora amaboko mu mpuzu iyi nyubakwa aho bukera mu kwa kabiri tuzobe twifitse mu maboko tuyikoreramo ivyo dushaka gukora. Epipode Baranyikwa arongoye intwara rumuri akaba nabashikirije abanyagisagara ca Bujumbura ubutumwa yarungikanywe n'umukuru w'igihugu bujanye no kwitegurira umugambi w'imbona kazoza. Nyene cubahiro aragira ati twaratangaje imbona kazoza umwaka uheze, ubu naho uyu mwaka no kwigisha mwarabonye ko yihagurukiye agaca mu ntara zagutse no mu makomine abona n'indongozi imvukira n'abene gihugu kugira ngo basigurire byimbitse uwo mugambi Uburundi buriko burategura, uwo mugambi twifuza gutangurana n'ibihe by'inyuma y'amatora aho tuzoba dufise indongozi rero twatoye ziganisha kuri uwo mugambi mwiza. Abanyanicubahiro aragira ati ibikorwa byose twokora mu iterambere nuko tubanza tukegeranya ibyo dufise tukabona umutahe dusanganywe, hanyuma tugakora imigambi twegeranije imigambi yari hasanzwe.
burya amakomine yose mubona mu gihugu kwa 119 asanzwe afite imigambi yanditse yitwa PCDC. Ariko rero ubwo hatakiri 119 izo bari imigambi 42 bisabwa rero gukorera mu bumwe, aho amakomine yagiye hamwe akegeranya imigambi yari afise, akegeranya n'iyindi mishasha ituganisha rero kuri iyo mbarakazoza, kugira ngo ayishikirize vuba na bwangu uburongozi buzoba bugiyeho mu mwaka uza bw'intara, intara zagutse 5. Izo ntara nazo uko indinganizo shasha y'ubutunzi n'intwaro iteguwe, nuko izo ntara zizoroswa uburyo bwo gushyira mu ngiro rero iyo migambi izoba yiteguriwe n'amakomine. Nahacu rero twebwe imvukira, incabwenge, indongozi mu ntara, indongozi mu migambwe, tuje hamwe rero dutegura imigambi myiza. Iyo twari dufise ni myiza, kumbure tuzokongera ko agasunuzo kugira ngo igende yisunze yambona kazoza turiko turajamo. Mu kanya twasiguye ibijanye n'igisagara, ibisagara bifite uko bitegurwa kandi yatwemereye nyakubahwa rongoye igisagara bagiye gukoranya incambwenge kugira ngo turonke umugambi mwiza utwereke igisagara gisukuye, igisagara gicapye neza, igisagara canditse neza, igisagara gifise n'indi migambi ituma abakibayemo bashobora kumererwa neza bagana rero muri ambona kazoza y'iterambere.